Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uno munsi. Dushishikaye kurabira hamwe amajambo yavuzwe n'abantu babaye ivyamamare, abantu bafise ibibaranga mu mateka yaranze isi hirya no hino mu bihugu bavukamwo canke se mu bihugu bavamwo, aho ayo majambo n'ubu acifashishwa mu kwankuraja abantu, mu gutera intege abantu. Uyu munsi rero twaguma turabe nyene ayandi majambo yavuzwe n'uwitwa Nelson Mandela, ni uwahoze arongora Afrika y'Epfo kandi afise amateka adasanzwe mu bijanye na leadership, mu bijanye no kuba intwari, mu guharanira ubwigenge no mu guharanira novuga ngo ubumwe bw'abanyafrika y'Epfo, novuga ngo n'abanyafrika muri rusangi. Murazi ko habayeho mu bihugu bitandukanye intwaro za kajyanisha imiryango, intwaro novuga ngo kumbure zuzuyemwo urwanko hagati y'abirabure n'abazungu, novuga ngo b'abakoroni. None rero ayo majambo yavuze niyo tugomba kurabiramo muri kino kiganiro cacu c'uno munsi. Aya majambo rero yavuze mu Gifaransa tuyasomye avuga ngo cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Dusubiremo kumbure, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ni amajambo yavuzwe na Nelson Mandela, ni muri ya ntumbero bavuga ngo umugani ugana kariho. Turaba mbega uyu mugani uyu munsi uriko ugana iki mu Kirundi, tugerageje kubizana mu Kirundi kumbure ku batumva Igifaransa, kare nabo bashobora kubamwo, na cane cane yuko ibiganiro vya Ntamvura idahita TV vyose bivugwa mu Kirundi. Birashoboka cane gose rero yuko hariho abumva Ikirundi ariko mugabe Igifaransa batacumva. Mu Kirundi rero ano majambo avuga ngo ivyo vyama bibonekana yuko bidashoboka, novuga ngo ko aramananiza gushika igihe umuntu abikoze. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ivyo vyama ari amananiza, vyama biboneka ko bidashoboka, vyama bibonekana ko ari amabuye kugeza igihe umuntu ahisemwo kubikora kandi bigakoreka. Aya majambo dusomye muri iyi ntuzeye, muri iyi citation ya Nelson Mandela, agomba kutwereka yuko ivyo umuntu abona yipfuza gushikako, yipfuza gukora, kuko kino gitabo narababwiye yuko kirimwo amasitation, amajambo yavuzwe n'aba canke abandi mu ntumbero yo kwankuraja abantu gukora, mu ntumbero yo guhimiriza abantu ngo bahaguruke bakore, bakure amaboko mu mpuzu, baharanire gushika kuco bipfuza kubaco, baharanire gushika kuvyo bipfuza kuronka, kandi baharanire novuga ngo gushira mu ngiro, kuzuza novuga ngo indoto zabo canke imbona kazoza zabo. Ivyo vyose rero umuntu arashobora kubifashwamwo n'ano majambo, kubera yuko abagiye bayavuga ari abantu bayakurikiranye, ari abantu bavyitondeye, ari abantu babikurikiranye, ari abantu babibayemwo. Murazi ko bavuga ngo inda woyibaza uwayirayeko. Mandela rero yarabaye mu buzima, mpava ndabugarukako. Nibuka igihe kimwe turiko turiga ivyigwa bijanye na leadership management, twarasomye ibitabo bitari bike, baravuga inkuru ziwe, ivyo yaciyemwo, ingene yapfunzwe, ingene yagize, ingene yatotejwe, mugabo akaruhuka abishitseko, akaba n'utwara Afrika y'Epfo. Rero avuga ngo ivyo bizokwama na ntaryo bibonekana yuko ari amananiza, ari amabuye. Ivyo navyo ni insigarira zina. Rero wewe raba ugirente vya bindi wipfuza gushikako, vya bindi wipfuza gukora mu buzima, za ndoto zawe, yambona kazoza, ya vision ufise, uyisubirize n'ivyo Mandela avuga ngo ibintu vyose bizokwama biboneka yuko ari amananiza. Ibintu vyose vyama biboneka yuko ari amananiza kugeza igihe umuntu abikoze. Ubikoze ntibiba bikibaye amananiza. Igihe umuntu ahagurutse akabikora,
ntibisubira kuba amananiza kubera yuko vyanka vyakunda bitebe bitebuke urabishikako, bitebe bitebuke urabishobora. Nibuka yuko bavuze ngo umuntu yakoze ampule nk'ubu ngahaye na kijama ampule kugira ngo umuco wiyongere, naho kumbura ari ku murango kandi ari ku kazi murabibona, ariko bavuga yuko ngo uyu muntu ngo yagumye asubiramo ngo mpaka ngo arakwiza ngo incuro 1000 ariko arakora itara. Kora incuro ya mbere ririkanka kwaka, kora incuro ya kabiri ririkanka kwaka, avuga ati kumbure nogera gutya giho kwaka, nogera gutya giho kwaka. Izo ncuro zose arazihetura, ubwa nyuma azabona itara riratse. Rero urumva atarabikora vyaramananiza, vyaramabuye, vyari ibidashoboka ko umuntu yokora itara rya kijambere ryatswa n'umuyaga nkuba. Ariko igihe yahitamwo kubikora yaruhutse abishitse ko kandi amaze kubishika ko ntivyasubiye kuba amananiza. Ico umuntu ahagurutse agakora kirakunda, kirashoboka, na cane cane iyo habayeho le courage, hakabona motivation, iyo habayeho kudacika intege, kandi hakabaho n'inyota, icaka, inzara n'inyota byo kubishika koko, kubera yuko mushobora gushika ku kintu cy'iterambere rirama utakigiriye inzara, utakinyote, utakigiriye icaka, utumvise yuko unovuga ngo ukinyote, uvuga ngo iyi nyota mfise izohera ruko kino kintu ndagishitseko, sinjya ngo njyame ntabonye kino kintu ndagishitseko. Nelson Mandela yaravuze ngo cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ivyo vyama bibonekana ko aramananiza, ko ari ibintu bidashoboka. Undi nawe yavuze ngo ibintu inshobokable, vyama bibonekana yuko ari ibintu bidashoboka kugeza igihe umuntu ahagurutse agahitamwo kubikora. Ubikoze ntiba bikibaye inshobokable, ntiba bikibaye impossible, ntiba bikibaye ibintu bigoye, ariko biba bigizene bihindutse ibishoboka. Birashoboka rero ivyo wewe witeze, wipfuza, ufise mu migabo n'imigambi ubona ko mengo ntibikunda. Jewe nama ndabaha akarero ka hagufi kumbure, kuko umuntu nyene nova ngo nkezikera ubwo bireha, umuntu atanga akarero afatiye kuvyo nawe amaze kubona mu buzima. Kuri bino bintu vya media igihe natangura mpangayika nsubira ngirane, nabona umengo ntibizigira bikunda, ntibizigira bishoboka yuko noronka basi n'ababona 1000, kuko ndababwiza ukuri kuri YouTube abantu bose ngo bamukorera kuri YouTube kumbure mushira kwa ama contenu no kuvuga ama video n'ibindi, ndazi neza ko muzi yuko urugamba rwo kuri YouTube rutoroshe, bitoroshe kuri YouTube ko kwiza abantu 1000, birahambaye, birasaba gukora cyane, birasaba umwete. Urumva nyene uri umuntu akunda kwiranda n'ingoga, YouTube ntiwohamana na kabiri. Urasanga umuntu yakoze yashizemwe ibikoresho bikomakomeye, akaja ahantu akahariha amahera, agakorera ahantu heza, ngira ngo n'abagira montage video bagira montage video ziri professionnel, ariko ugasanga nta n'ababone 500 afise kubera ikintu urugamba. Rero umuntu agitangura abona ko mengo ntibishoboka, na cyane cyane mvuge nti atarabitangura, mugabo ushoreye mw'amaguru ukabikorokeramwo. Ubundi yavuze ngo turuhinda, umuntu umunsi ahisemwo kuruha inda akavuga ati reka mpaguruke rero nkore, singume ndabirabaraba gusa, kuko ni waguma biraba navyo bizokuraba murabane. Mugabo ni wabikorokeramwo, ni wabikora, ni wahaguruka ukavuga ati duhangane rero, apana kurabana ahubwo duhangane, sindabirabisha amaso cete fwasi, mpaguruka ngo no kubikora. Ico gihe rero bizoca bigirane, bizoheza bikunde, kubera yuko umuntu abahisemwo guhaguruka. Rero bisaba yuko umuntu ahaguruka agakora, ntafatire kuri uko kuntu bigome biboneka mengo ntibishoboka. Oya, wewe haguruka ushire mu bikorwa, haguruka ukore, haguruka watake. Ni wataka hari niguza gusanga ivyo bintu wewe watinya navyo bigutinya kubi, ahubwo mbere hari gihe uhavuza gusanga wewe ubisumbya, novuga ngo ubuhinga, ubisumbya imbaraga, inkomezi, ubushobozi, ubishoboye ahubwo bagumanya ubwoba gusa, kubera yuko iyo ubwoba irahweza. Gwanya ubwoba, haguruka ukore, kuko igihe cyose utazohaguruka ngo ukore bizoguma bibonekana yuko bidashoboka. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse.
kugeza igihe uzohagurukira ugakora ugashira mu ngiro bizoguma bibona ko mengo ntibishoboka kugeza igihe uzoba ufashe ingingo kuvuga ati ngomba ndabikore ubirabishije amaso biguma bibonekana ko bidashoboka kumva ça semble toujours impossible mugabo ubikoze ugajamwo ugakorokeramo ukataka ukaja ku rubuga ugakora biratinda bigashoboka none ubu simfashe iyi video nzamaze gukwiza 4550 nizera yuko n'igihumbi kizoza abambere bame n'ibihumbi 10 bizoza ibihumbi 100 amajana hanyuma n'umuliyoni mugabo rero byatanguriye hahandi byanyereka cyangwa se nabona umengo ntibishoboka kugeza igihe nahagurutse ndakora hanyuma mbona umwe aragiyeko mbona uwa kabiri aragiyeko ubu ndazi neza ko aba bantu bose bariko nta nabo nzigera amenya uravyumva kubera iki nabo bari mu mihinga itandukanye ya kino gihugu cy'u Burundi abandi bari mu Rwanda abandi bari muri Kongo abandi bari mu bihugu vya Buraya vya Amerika uravyumva none abo wibaza ko nabashikiriye gute kubera ko nahagurutse ngakora iyo nahaguruka ngo nkore iyi audience nahari ntoya mfise ntiba yarabonetse niteze rero yuko n'iyindi zoboneka ikaguka nkaronka abantu benshi hanyuma rero ukaba umuryango wagutse kandi ibintu bigakunda byama bibonekana yuko bidashoboka kugeza igihe uhagurutse ugafata ingingo yo kubikora nuko rero mwebwe mwabanye nanje muri kino kiganiro ndabashimiye cyane bashasha mu fyonda aho nyine handitse kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bize bikunde ko muze muraronka ubutumwa bubabwira yuko twashize ko ama video jewe Janvier Manirambana n'intamanye namwe ndabikebanuye naho butaha.